ihangiro rikomeye ya kino giteramo no kugira abantu bamenye ukuri. Nk'ubu ntimuzi yuko hari abavuka ubu batazi ko indirimbo mporeza umwana ari ya se wa Tusa. Umva wayisubiyemo ni wazi kugusumba. Nk'ubu yabivuze hari indirimbo yakozwe barandika ngo rest in peace muri video mu mpera kandi wayikoza kiriho kandi indirimbo muzi yitwa Munyana. Wayikoze Musone Evariste aracyariho mugabo wayisubiyemo kubera ko atarabizi byarashisaga ngo rest in peace. Rero biriko birafasha kandi nabandi rero bazi tuzi ngo barapfuye bakiriho. Nico gituma rero ari mpuzarunganwe agurungane rwa kera n'ubwo bahure mugabo kandi habavu y'ibyo natwe abarutse vuba jewe sindimwo aba barutse vuba aba generation 2000 canke gutyo ntibyo wowe ntavuze sawa okay sawa oya gusa cyo nibuka yavutse canco amisi yapfuye amaze 2 ans avutse sigura ko rero ntazi urya nawe yavutse canco yarapfuye sigura ko rero hari ibintu byinshi abantu kwiyozo baramenya kugira ngo tugumane kakanovera na za nyigisho bwa butumwa mu ndirimbo tumenye kubera iki bikiriho gushika n'ubu. Honyene indirimbo twese turi bamwe twonse rimwe yanditswe na se wa Tusa sinzi nka Leonard irimbwa na ba Matata n'abandi ku rungano rwa mbere mu nyuma muri 2010 ba memba barasubiyemwe na ba Pasi ubu hari une version nawe yasubiyemo nk'indirimbo ya Papa wiwe urumva ubu nawe turashaka ko Kaposho na Tusa canke na Ngaboleose canke na Rosa canke na Makarena turashaka ko mu by'ukuri ya documentary karavuga bizokurikira kino gikorwa imigambi myiza iriho kandi niza ko izoshika mu ngiro. Rero ni giteramo mpuzarunganwe ikintu cy'iwacu kiragutse hari gihe baceho ravuga umwibutsa ngo utara n'umwana atagututse akaguturira mugabo rero abarundi wacu bagaruka baba ngo bakavuga kandi yuko agashitsi kake gakomeza umukomezo kaguziga mu umuriro kandi nta uca umugani umwana asinziriye nta uca umwibutsa umwana asinziriye urumva ko guhuza bano bantu dufise ibintu byinshi zobikuramwo z'inyungu rusangi.